Bavukanyi, nshuti bagenzi, namwe bakunzi b'iradiyo y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze tuzirikane iryo Mukama atuyagira kuri uyu musi wa kane, idominika 31 yo mu mwaka C. Ibisomwa vyeranda Ekleziya yashimye ko tuzirikana uyu musi tubisanga hakurikira: igisomwa ca mbere, ibaruwa umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyaroma, ikigabane ca 14 kuva ku murongo w'indwi gushika kuw'icumi na kabiri, Zaburi ni iya 26, inkuru nziza nayo yashikirijwe na Luka mweranda, ikigabane ca 15 kuva ku murongo wa mbere gushika kuw'icumi. Yaga Mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abaromani. Nshuti zanje, nta numwe muri mwebwe ariho ngo yigungane ubuzima, kandi nta numwe apfa urupfu rwa wenyene. Iyo turiho, ubuzima bwacu n'ubw'Umukama, nitwapfa naho dupfira Umukama. None rero tubaho canke dupfa, turaba Umukama. Igituma nuko Kristo yapfuye akisubiza muzima, kugira ngo abe Umukama w'abapfuye n'uw'abazima. None wewe ni kuki uhinyura mwene wanyu? Canke weho ni kuki ukengera mwene wanyu? Erega twese tuzorenguka imbere y'intahe y'Imana, kuko handitswe ngo nk'uko ndiho niko Umukama agize. Ibifukamiro vyose bizonkubitirwa, kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana. Nuko rero umwe wese muri twebwe azokwibarizwa n'Imana ivyo yakoze. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje, notinya nde wundi. Umukama niwe nkingi y'ubuzima bwanje, ninde yompindisha agashitsi. Nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Hari ikintu nsaba Umukama ndagicambirwa, nukuba mu ngoro y'Umukama iminsi yose y'ubugingo bwanje. Nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Ndavyemeye, nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Izigira Umukama mugumye umutima, ntimuhugumbwe, nimwitege Umukama. Nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ntagatifu yashikirijwe na Luka mweranda. Abatoza kori n'abanyakabi bahora baza bose aho Yezu ari ngo bamwumvirize. Abafarisayo rero n'abanditsi baja mu vyo kwidodomba bati: uyu muntu yakiriza yompi abanyakabi akongera agasangira nabo. Yezu nawe abacira umugani ati: muri mwebwe uwogira intumwa 100 agaheza agatakaza imwe, ntiyorekera mu gahinga zimwe 99 zasigara akaja kurondera imwe yatakara ayitoye araheza akayiterera ku bitugu yigina. Yashika imuhira agahamagara abagenzi n'ababanyi ati: nimuze tunezerwe, natoye ya ntungwa yanje yari yatakaye. Nanje ndabibabariye, umusi umunyakabi yigaye, no mw'ijuru hazoba akanyamuneza karuta gaterwa n'aberanda 99 atakabi biyagiriza. Canke none umugore yoba afise amafaranga 10 atakaje rimwe, yoreka kumurika agakubura mu nzu hose akarondera ashimitse gushika aritore? Amaze kuritora naho aca ahamagara abagenzi n'ababanyi ati: nimuze tunezerwe, natoye rya faranga nari nataye. Nanje ndabibabariye, uko niko abamarayika b'Imana bazonezerezwa n'umunyakabi umwe yigaye. Dushemeze ijambo ry'Umukama.
Bavukanyi ntore z'Imana, muze tuzirikane iri jambo dusaba mutima mweranda ngo aridutahuze, nkako nyene amajambo y'Imana umukama tuyagira tudaciye bugufi ntitwoshobora kuyatahura. Ibisomwa rero vyeranda bavukanyi biratwereka ibintu bibiri bisa n'ibivuguruzanya canke abantu babiravye nabi bobitahura ukutariko. Ubwa mbere uguhinduka, ubwa kabiri kugira umwizero mu Mana. Mu nkuru nziza y'ejo hahise hari ku munsi wa gatatu, Yezu yaratanze ibimenyetso n'imigirwa twogira kugira tumukurikire, akatubuza ko umuntu agira ibifashi, uwukunda se canke nyina kumuruta atakwiye kwitwa uwiwe. Uyu munsi rero nguyo Yezu, abafarizayo bariko baramukurikira, abanditsi bose baje iruhande yiwe, abanyakabi baje iruhande yiwe. Abanyakabi rero aribo bacumuzi b'icese, birateye amakenga abafarizayo babonye ko Yezu ashobora kwicarana kandi agaha iteka bene abo bantu bitwa abacumuzi b'icese, kandi bagafungura bari kumwe. Ariko iyo myidogo y'abafarizayo n'abanditsi, Yezu nta kindi ashatse kubereka atari kubacira imigani ibiri, kandi iyo migani ibiri yose ihurira ku kintu kimwe, akanyamuneza kazoba mw'ijuru iyo umunyakabi umwe yigaye. N'akanyamuneza rero kangana gasumba mbere ako umwungere aragiye intama ziwe atakaje imwe hanyuma akayirondera akayitora, canke umugore atakaje ifaranga rimwe mu mafaranga 10 agakubura inzu yose akaritora, akanyamuneza agira. Abafarizayo rero bavukanyi babona yuko abanyakabi, abacumuzi bari mu bantu bakengeretse, abantu badashobora kwegera umuhanuzi ari we Yezu Kristo. Vyaratuma rero bagira umwikomo n'umutima uhagaze wo kwibaza igituma Yezu Kristo asangira nabo. Ngiyi rero inkuru nziza y'uyu munsi, gabane ca 15 yashikirijwe na Luka, mbere twovuga ko ariyo ntimatima y'inkuru nziza yiwe. Iratweretse imigani ibiri, umugani w'intama yatakaye n'ifaranga ryatakaye ry'umugore. Yezu nguyo ariko arabwira abafarizayo n'abanditsi bariko baridoga mu mitima yabo ko yakira abanyakabi kandi bagafungurana nawe. Izo shusho zibiri z'intama yatakaye n'amafaranga yatakaye, Yezu nta kindi ashatse kwereka abafarizayo, ashatse kubereka umutima w'ikigongwe n'impuhwe w'Imana Data. Akanyamuneza mw'ijuru gategwa n'umunyakabi umwe yigaye akava mu kabi yahoramwo, ko karuta mbere n'agategwa n'aberanda 99 ataco biyagiriza. Ivyo bintu mbere tubiravye neza na twebwe vyodutangaza, mengo ntibihuye. Umuntu agategwa akanyamuneza n'intama imwe atoye yataye izindi 99 mu gahinga. Bavukanye, none ivyo bitwigisha iki? Bitwereka yuko urukundo n'ikigongwe, urukundo ikigongwe vy'Imana birengeye cane ububasha bw'abantu. Urukundo rw'Imana rurarengeye kure cane ingene twebwe abanyakabi tumeze. Ni kuvuga ko imbere y'Imana nta ruhebwa ahari. Umunyakabi wese avuye mu nzira mbi yahoramwo akegera Imana, Imana irahimbagwa, akanyamuneza karaba kenshi mw'ijuru. Ako kanyamuneza rero gategwa n'abo beranda bari mw'ijuru kubera umunyakabi umwe yigaye, nigo rukundo Imana idukunda. Nkako nyene Imana yaraturemye itwiremera kugira ngo tuyisenge kandi tuyikorere, tuyininahaze. Nk'uko igitabo c'ubwitonzi kibivuga, Imana irakunda ivyo yaremye vyose kandi ntishaka ko hari na kimwe cotakara. Imana rero bavukanyi irabasinda bibazwa imbere y'ibicumuro vyacu, iturindiriye ko duhinduka. Bavukanyi ntore z'Imana, uguhinduka, uguca bugufi ni ibintu vya misi yose, si ibintu vy'umunsi umwe ngo bibe birangiye. Ni intambara dutegerezwa kugwana kugira ngo twame duhindukirira umukama. Nta muntu azoba kuri ino si azovuga yuko yarangije atacumura. Twese turi abanyakabi, ariko turi abanyakabi bagiriwe ikigongwe. Nivyo mbere mu gisomwa ca mbere Pawulo muyana aratwibukije, atubwira ko turezwa kuba twese dushitse umwizero wacu mu Mana, akagira ati dupfa tubaho twese turawumukama kandi turawumukama. Bavukanye, twese turahamagariwe gushira umwizero wacu mu Mana muri Yezu Kristo, kandi ntitugire ducira urubanza abandi. Wewe urinde ucira urubanza abandi?
niko Pawulo mweranda atubariye. Bavukanye, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ridutume dusaba Imana inema yo guca bugufi. Iyi nema yo guca bugufi itwerekeza kubona ingene turi abanyakabi. Tubaze kubona ko turi abanyakabi, tubone ko dukeneye ikigongwe c'Imana. Ntitube nk'abafarizayo bacira imanza abandi n'ababanditsi, ariko tuje muri iki kibanza c'abacumuzi b'icese, bo babonye ko ari abanyakabi bakegera Yezu bagasangira nawe, maze agaheza akabakiza ibicumuro vyabo. Hanyuma duheze twakira akanyamuneza kava ku guhinduka. Iyo umuntu ahindutse akava mu kabi yararimwo, araheza kumva akanyamuneza mu mutima wiwe, maze agakunda mugenzi, agakunda Imana, Imana yamuremye. Bavukanye, dusabe twese hamwe dusaba nka Pawulo mweranda nkuko yabitubwiye mu gisoma ca mbere, tugira tuti Mukama, tubaho turabawe. Nawe nyene warapfuye, ntiwapfuye wipfira, wapfuye upfira umuntu biraje kugira ngo nkize. Nawe turagusavye Mukama ngo udufashe twebwe abanyakabi, ntitugume ducira imanza abandi nk'abafarizayo n'abanditsi, ahubwo duhinduke, ntidusubire kubavuga nabi, twiyumvira ibitari vyo, tubona ivyo bakora, ahubwo tubone ko ari abacumuzi bagiriwe ikigongwe nkatwe, kandi ko waduseseye amaraso ku musaraba kugira ngo udukize. Nuduhe Mukama kwama tubasabira, kandi twamane nawe igihe cose tuzoba turi mu nzira mbi. Uduhe inema yawe idufasha kwama tuja mu nzira yo guhinduka, hanyuma umunsi uri izina tuzoguhanze iyo uri mw'ijuru, maze tuninahaze Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Mwari kumwe na Patiri Claude Sadite Mahendago, Adiseze ya Ruyigi. Umukama n'abahezagire mwese kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.